Nongeye ndatanze mwiriwe namaramutse kwa kunzi wa BDI Info. Shimira wowe umaze gukora subscribe kuno channel. Sino kwibagira nawe wamadufashije kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire aba nabariya. Hama ino munsi ikintu nkeneye ko tuyaga ku ngingo nshasha ziraba buri murundi wari we wese ari mu gihugu ca Zambia canke yipfuza kuza mu gihugu ca Zambia. Ningingo nshasha ziheruka gufatwa na leta Zambia bafadikanije na n'igisata ca immigration gizajwe kuraba abinjira n'abasohoka muri ico gihugu. Murabizi yuko abarundi kenshi turakunda kurira, turaboroga, tugatabaza, tukabura udutabara iyo hageze mu gihe c'imikumbu, iyo hageze kwiruka ku banyamahanga basanzwe baba mu gihugu ca Zambia. Narijya usanga kenshi abarundi n'abanyarwanda n'abakongomani aribo bakunda gufata ibiharuro byinshi ku barundi baba habaye atavyangombwa baba bafise. Leta ya Zambia rero na immigration yabo baricaye bariga kuri abo barundi cyangwa kuri uwo munyamahanga cyangwa kuri uwo mufore na cyangwa kuri uwo mwimukira bivana n'ukuntu ubu bivuga. Baricaye bariga ku ngingo bo kwisunga kugira ngo barabe ukuntu bogabanya cyangwa bopunguza uruza n'uruza rw'abarundi cyangwa rw'abanyamahanga baba babaye muri ico gihugu batagira ibyangombwa. Baca bafata ingingo zikomakomeye zimwe ku ruhande rumwe rw'abarundi novuga yuko ari nka nakasamutwe. Izo ngingo bafashe n'izindi zimwe zorohereza abarundi bamwe basanzwe babaye muri kino gihugu nk'impunzi. Murabizi yuko ari abarundi bamwe bakibaye mu mahanga nk'impunzi, ego kandi niko biba bimeze. Nk'igihugu cigeze kuba kibamo intambara, impunzi ntizibura. Ate izo ngingo ziba zimeze gute canke zimeze gute? Reka ndagusabe imbere yuko dutangura tuhashika aho hantu umaye ukore subscribe, kandi nawe ukaburi mushasha kandi kuri no channel umaye ukore subscribe kugira ngo bizokwame bikorohera kuronka ibiganiro by'iwacu bitakugoye. Baricaye rero leta ya Zambia baricara hamwe bakoranye na court, bariga bongera bariga, haragera igihe bashika bahuriza hamwe baravuga ati ingingo twafashe nezi nyene. Ingingo ya mbere yakasa mutwe no kwari wewe nimbura umurundi ugasanga bavyumvise nk'ibihuha, uguma bibaza ngo nibihuha ariko si bihuha, niko bimeze. Simaye ngo ndagutera ubwoba, oya niko bimeze. Itegeko ryakikwa nkuko riba ryasohoye, izivugizwe n'abakuru zitambwa uko nyene, bazivuza nabi wowe uratamba, niko bimeze. Abarundi benshi bahita muri Vietnam, haba hari impamvu. Ngira bahise muri Vietnam kubera tubayeho nk'aba Vietnam. Nka Vietnam y'amasasa avugiye niyo biruka baza, aho abandi abanyagihugu biruka bahunga bavayo, uwo biruka bazayo bazitamba uko zivugijwe. Ati rero ingingo ya mbere yakasa mutwe niyi. Leta Zambia na immigration Zambia bashizeho ingingo bavuga yuko mu gihe ufashwe uri umunyamahanga bama bakihweza kwanza igihe umaze, bakaca bakudinda urubanza cyangwa bakagucira urubanza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 22 by'amakwaca. 22 nibi amafaranga yaba 8,000,000 z'amarundi ufashwe, nyuma bakagutatura, hama bakaca bongera bakakubitako umunyororo w'amezi 9. Iciza ca hano hantu nibaharura yose 9 baratandatu. Ijoro ry'amasaha 12 umenga bari harura ko nimba taratatu, umutaga naho umenga bakaca baharura ko ayandi masaha. Hari ibiharuro baca bafata ko umunyororo ngaha ngo naharurirwa ijoro, harurirwa umurango. Ico nico gihano ca mbere bafashe cy'ubuhiri. No kuvuga ufashwe nimba wimirije kuza ngaha muri Zambia, uzumenye yuko bagucakiye ucuri ibihumbi 22 by'amakwaca
w'imiliyo z'amarundi canke nefu bizovana na idolari izoba rigeze mu Burundi narirya riguma ryiruka hari n'igihe uzosanga ari 10 ukorera rero 500 ibihumbi 110 by'amarundi cyane 50 ucuharura bagufatiye mu ishop nico kintu gice kigaruka gice gituma ntangura kwibaza bagufatiye mu ishop wahora ukorera amafaranga igihumbi c'amakwaca dufate yuko ari 300,000 kugira uzokwize izo miliyoni rero 8 wahura yakorera kugira uzoyasubize wahuye n'umubosi wa Kasamutwe muca mumparurira ibiharuro imyaka uzoyakorera kugira uzokwize w'imiliyo canke nefu miliyo ako nakasamutwe nukuvuga mu gihe amafaranga uyabuze bazoca baharura kuri ya mezi bazoce bongera ko n'amezi angana ibyo biharuro bazoca bikora hagiye usanga bagutayemo nk'imyaka 3 canke 2 ukarimo mugasho agakuru keza rero ku barundi bamwe bamwe basanzwe bahabaye nk'abari mu mpunzi nico tugezeko no kuvuga baramaze leta yicaye hamwe na migration bicara hamwe na court bayita n'abacamanza cyangwa ubutabera bwaho barize kuri ico kintu c'impunzi usanga zibaye ngaho imyaka myinshi bagasaba ubwene gihugu bakabubima baca bashiraho yuko kuri murundi wari wese kuri munzi ariyo yose imaze gukwiza imyaka 5 yemerewe kuja gusaba ubwene gihugu bakabumuha atagisabwe mu gihe afise ibyangombwa byose bimwemeza yuko ari impunzi kandi akwije iyo myaka akonovuga ni nk'akarusho ariko kubera kino gihugu kirimwe amanyanga menshi ntibashobora kubuguha niyo mpamvu nkunda kuvuga ati ku muntu abishoboye abona yuko abishobora ushobora kubwiha kuko kino gihugu amanyanga arimwe ni nkayo mu Burundi nta mukongomani asaba ubwene gihugu barabwiye nta munyarwanda busaba nta mugande nta mutanzania arakoroka ukwezi kumusanga afise indangamuntu ako avuka mu Buyenzi nangaha rero ubona yuko utabishobora waramaze kwikomeza mu ndimi nka 2 canke 3 za hano hano urabwiye n'abanyamarawi barabwiye n'abanyamuzambike barabwiye n'abaki barabwiye niko gakuru keza nivyo bintu nari nkeneye ko tuyagako izo nizo ngingo ziheruka gufata ufashwe ibihumbi 25 by'amakwaca utayafise ibihumbi 25 by'amakwaca ugashaka ko munyoro w'amezi 9 aca batandatu umwe bashagira 6 utayafise bacafata ya amezi 9 bakaca bongera kandi mezi angana n'ibyo bihumbi 50 nukuvuga amafaranga angana ni dolari umenga igihumbi n'amajana 2 canke igihumbi n'amajana 3 uko niyuri ufashwe atabya bindi ngo twirirwa ngo twagucisha ngo hari inyuma uyafise basha bakudinda ukajuza mu munyororo nuko biba bimeze nuko vyifashe wowe rero ukabura umurundi wimirize kuza muri kino gihugu ca Zambia yewe bino bintu ahaguruka ubizi ndazi yuko abarundi mwigiza aba Vietnam iyo zivugiye ariyo mwiruka muja nabivuze inshuro nyinshi ndabaye ati yemwe kino gihugu nubuhiri ufise agataye nagombe yishara aho nyine fumudandaza zirengarenga none wakorotse ugakoroka kuri uwo miliyoni n'inusu warondeyemo naga passport ukacu ugirirwa ibakwe ukacugirirwa amahirwe mabi bakaca bagucakira utarakwiza n'umwaka nyumva ko rizoba ari kuguye kijuru kizoba kikubamyeko nimuzoyicare rero muvuga ngo ntabyo nigeze menya ngurumva ngo ibiki ucuharura ku muntu agomba kuzana ku mushahara zo guhemba n'igihe uzofatwa byose ubishiramo uri kuraharura uri kurapanga ubuzima upanga n'intambamye zo hagati uvuga ati birashika nkatsitara nkivuza muri ano mafaranga tuno kano gafaranga mahenda akorera kazomfasha ivyo biharuro rero byose ubikora uko nyene kuko niko bimeze kandi uko zivugijwe niko zitambwa
tuzakira uko nyene. Abarundi rero benshi bamaze kwihebura muri kino gihugu ca Zambia, benshi bararira bakavuga ati none gamana yanje tugiye kubaho gute, tugiye kubaho gute. Hamaje ngira ko ndangiza kino kiganiro nishura ku bantu benshi bagiye bambaza, bagiye bansaba yuko noza ndashirako ibiganiro by'iwacu nkabishira kuri TikTok, nkaza ndashira ku tuntu tugufi vuba ngiye kubibakorera, kandi nizere yuko bizobahimbara, bizobashimisha cyane ku bantu bakunda ibiganiro by'iwanje. Nongenda nabashimire cyane ku muntu yazanye ico shiyumviro, yabaye umuntu w'umumama kandi si umwe, ni benshi bagiye babinsamba ati nukuri ibiganiro byawe turabikunda ariko urakwiye kwama ucishako ushira kuri TikTok kugira ngo natwe abakunzi ba TikTok tuze twame tunezererwa n'ibiganiro byawe cyane tututora tudupostinga, kuko rimwe na rimwe ningira kamaro. Hama cengira ko nshimira buri muntu wari we wese yakurikirana kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera. Byashugasanga no makuru warigeze kuba uyumva, shamo muri commentaire nimba hari ikindi ntashizemwo nawe ugishiremwo, abakunzi ba BDI Info babibonere muri commentaire. Murakoze cyane, ndabakunda cyane, na cyane ku Barundi muri ko munkurikirana muri Rusaka ku maoda mu mabands, abari mu shop ari ku counter fresh, abari muri Kenya, Mozambique, South Africa n'ahandi henshi hatandukanye. Love you so much, ndabakunda cyane kandi bivuye ku mutima. Imana ibandanye ibarinda bamuyomba. Abari muri South Africa ati poli sana, na cyane muri Durban ebana mubandanye murindwa cyane, Imana irababona nta kigira intango kitagira n'iherezo. Abari muri Kenya big up sana mwese, ndabakunda cyane. Haba inyuma ya Africa mwese, love you so much, bye. Don't forget to subscribe kuri no channel kugira ngo bizokwame bikorohera kuronka notifications iwacu. Love you so much.